Nihahimbazwe hashigwe hejuru umwami kwa twemereye ko turirimba bino n'umutima w'umunezero kandi tukavyizera. Turazi ko ivy'Imana ikora vyose ni vyiza n'ivy'agahore. Wera ku ntango igihe yarema isi akarema n'ibintu byose byari bimeze neza. Ni ikintu c'ubwiza. Natwe nk'abizera turizera ijambo ryiwe, turizera n'amasezerano ayo yatanze wera ku ntango, hanyuma akaba arimwe arasohoza gushitsa muri ino misi yacu. Turi n'umunezero ko tutishimikiza abantu ariko twishimikiza ijambo ritananirwa ry'Imana. Twishimikiza amasezerano yiwe kuko turazi ijambo ryose n'isezerano ryose iryo yavuze ikarimenyekanisha n'abagurano biwe abahanuzi. Rizosohoza yaba vuba canke bitevye, ariko ico akanwa k'umwami kavuze ni cagahore, kizosohora mu gihe cacu, si mu gihe c'iwacu canke guko abantu bavyibaza, ariko mu gihe cacu. Ivyo nivyo vyizigiro vyacu. Ntidushobora kuzana ikintu na kimwe muri twebwe, nta nivyo tunavyifuza, ariko tunezererwa igikorwa c'Imana yacu kandi turabinezererwa. Ubu nagomba gusoma ijambo ry'Imana ku munsi w'umuhanuzi Yesaya hamwe n'imirongo mike yo mu isezerano rishasha. Twasomye muri Yesaya 66, no munsi nagomba gusoma muri Yesaya 65. Nimba tubona tukumva jambo ry'Imana hano iravuga icishije muri Yesaya. Muhanuzi Yesaya guhera ku murongo wa 17, Yesaya 66:17. Kuko raba ndarema ijuru risha n'isi nsha. Mbega twese turashobora kwizera ivyo? Amen. Nimba Imana yabivuze, ivyo bizosohoza, bizoshika. Murongo wa 17. Ku buryo ivya mbere ntibizokwibukwa kandi ntibizoruha vyiyumvirwa mu mutima w'umuntu. Mbega ico kintu c'ubwiza. Nk'abizera ico twokora no kunezererwa bino nuguhimbaza nugushimira Imana. Murongo wa 18 uravuga hano, ariko munezerwe muze muhore muhimbawe n'ivyo ndema, kuko raba ndarema Yerusalemu ngo mpagire umunezero n'abantu baho ngo ndabagire akanyamuneza. 19. Kandi nzohimbarwa ni Yerusalemu nezerwe n'abantu banje, kandi ijwi ryo kurira ntirizohumvikana ukundi canke ijwi ryo kuboroga. 20. Ntihazokongera kuba mw'abapfa bakiri inzoya canke umutama adasozereye imyaka yiwe, kuko umwana azopfa amaze imyaka 100, kandi ukenyutse ntashitse 100 azoba yavumwe. 21. Bazokubaka amazu bayiberemo, kandi bazotera uruzabibu birire inzabibu zago. Ntibazokubaka ngo abandi binjire, ntibazorima ngo abandi babirye. Oya, nk'uko imyaka y'igiti ingana, ariko abantu banje bazoramba, kandi abo nitoranirije bazoshitsa igihe kirekire, banezererwe igikorwa c'amaboko yanje. 23. Ntibazoruhira ubusa, kandi ntibazovyara abo kugesezwa, kuko bazoba ari uruvyaro jewe uhoraho nahezagiye, bo n'abazobakomokako. 24. Maze batarampamagara nzobitaba, kandi bakivuga nzokumva. 25.
ibingira n'umwagazi w'intama bizorishanya, intambwe izorisha ubwatsi nk'inka, kandi umukungugu niwo uzoba ibyo kurya by'inzoka. Ntibizojyana cyane ngo bigire ico byica ku musozi wanje uwera, iyo uva ukagera niko Uhoraho agize. Natwe turanezerwa iyo igihe iri sezerano niryasoza. Ego bakundwa, nta kundi vyogenda. Ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana. Amasezerano yewe ntashobora guhindurwa. Hano twabyumvise, umwami yarabisezeranye, turashobora kubyishimira ko bizogaragara. Nagombora kumbure gusoma imirongo yo mu byashire Yohana 21. Hano ibintu byinshi byerekanywe, byeretswe Yohana mu gigabane ca 21 umurongo wa mbere. Aravuga ati, mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Ibi mbega ntibijanye neza n'ibyanditswe mu muhanuzi Yesaya? Mwene data mukundwa, mushiki wanje mukundwa, turabona yuko ari bihuye 100%. Kure haravugwa rero muri Yesu 21 byashoye Yohana 21:2. Mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana, witeguye nk'umugeni asharizwa umugabo wiwe. 3. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe, ritehe ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. 4. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere bishize. Si byiza, ni by'ubwiza. Si gusa mu isezerano rya kera, ariko no mu isezerano rishasha turabona yuko aya masezerano yaranditswe. Haravugwa ku murongo wa 5, ibyagira kuri ya ntebe iravuga ati, raba byose ndabihindura bisha, kandi ati andika, kuko ayo majambo arayo kwizerwa, arayo ukuri. 6. Kandi rambare ati, karabaye, ndi Arufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota zomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Murongo w'indwi. Unesha azoragwa ivyo, nanjye nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. 8. Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga c'umuriro n'amazuku. Nirwo rupfu rwa kabiri. Gushika hano rino jambo ry'Imana ryera ry'Imana, ndibaza ko dutegerezwa kunezerwa, kuko Imana iri hafi yo gusohoza ijambo ryayo n'amasezerano yayo. Kubw'ivyo mwene data mukundwa, ntitugomba kureka kubandanya tumuha ibyubahiro n'amashimwe. Ego, igihe cyose tukiri hano ku isi, igihe cyose dufise ayo mahirwe, igihe cyose atugumije hano, reka duhimbaze izina ryiwe, tumusenge. Ndibaza ko muri kino gitondo abandanya kutuvugisha no kuduhezagira mu butunzi bw'ubuntu bwiwe. Reka tumusabe uyi abe kumwe natwe. Turahaguruka kugira ngo dusengere hamwe. Mana yizigiwe, turagushimiye cyane no muri ino saha yo muri kino gitondo ko utwemere guhagarara ukundi gusha imbere yawe. Turamaze gusoma ijambo ryawe, kandi turashobora kunezerwa n'ijambo ryawe, kuko uri Imana y'ubwiza. Waravuze mu buryo bw'itangaza, watangaje umugambi wawe ku bwoko bwawe. Ni twebwe abantu bato wihishuriye, wimenyekanishije. Turizera kandi turakwizigiye
amajambo yawe, kuko turabona yuko asoza mbere no mu minsi yacu. Mwami, ntitubona gusa ibyashohoje uwundi munsi n'ibizosoza uwundi munsi, turabona ibyo uri kurasoza umunsi wacu. Turabinezererewe kandi turaguhaye ubwiza, icubahiro no guhimbazwa no gusenga. Turagusenga Mwami ngo ubananye kubana natwe muri kino gitondo, uduhezagire, uhezagire umukozi wa Mwene Data igihe aza kuzana ijambo ryawe, uduhezagire twese, uhezagire mu mbarire ibyo tuzakumva byose, uhezagire natwe o Mana yizigiwe, ubwoko bwawe ahantu hose Mwami, haba iburasirazuba n'iburengerazuba, amajepfo no hariya ayi mu ruhome, hakurya y'uruhome rw'icuma. Turagusabye Mwami, turagusenga udufashe, ukure muri twebwe ikintu cyose kitari cawe, ikintu cyose kitava kuri wewe, uduhe ijambo ryawe n'ububasha n'inkomezi. Turagusenga, turahimbaza ubuntu bwawe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Kubw'ubuntu n'amahirwe dufise kusura kuba hano ngo dusenge, turafitiye amashimwe, turumva imigisha myinshi iza ivuye mu ijambo ry'Imana, kuko dufise ukwemera mu mutima, ego yuzuye kuri byose ibyo Imana yavuze. Igihe tugukekeranya kwacu ntibiva mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ego kandi ni amina. Ibyanditswe byera biravuga ngo, Yohana arabivuga ngo utizera Imana aba yigize umubeshi. Yohana wa mbere 5:10. Icyo ni ikintu giteye ubwoba. Umuntu atizera Imana aba yigize umubeshi. Nicyo gituma tunezerewe gushobora kwizera, tukemeza gutyo yuko ari inyakuri mu majambo yayo yose, kandi ni yera mu bikorwa byayo byose. Amen. Birashoboka yuko tudatahura neza ibintu bimwe bimwe muri ruriya ruhande rwo mu bihe bidashira. Kumbure turibaza ducecetse ngo kubera iki ibi bigomba kumera uku, ariko iyo twibajije mu bihe, iyo turenganye ibihe tukinjira mu bihe bidashira, ikibazo cyose kizoronka inyishu yacu. Yego, ntituzoba ntituzokwibaza iby'inyuma muri Yesaya 65:17. Ntihazoba ukwibuka ibintu bibi, nta na kimwe. Byose bizoba birangiye, ibihe byose. Rero umunezero, amina, uzoba atagicu kiriho ibihe bidashira. Turabifitiye amashimwe. Ukundi gusha ni igihe cy'ubuntu. Umwami yabanye natwe. Inzira zacu zirashobora kuba zitandukanye rimwe na rimwe, ariko twese turafise intumbero, ni ukuba hamwe n'Umwami, kandi icyo byo dusaba cyose, uwatanguye igikorwa azobisohoza ku munsi wo kugaruka kwiwe, kandi uwo munsi nturi kure cyane. Ibimenyetso byose by'ibihe biravyerekana, atagukekeranya. Harahiriwe abantu babibona. Amen. Kiriya gihe Umwami yabwiye abakuru b'abanyamadini ngo murazi kugenzura ibicu. Bari bazi ibihe bigiye kuza, ariko aravuga ati ntimwamenye ibimenyetso by'ibihe. Ni kangahe nagombye kubegeranya, hanyuma ntimwabishaka. Imana ifise umugambi ku bwoko bwiwe. Ni ubuntu bwinshi cyane dushoboye kumenya uwo mugambi. N'ubuntu kandi bwinshi cyane buhambaye, nimba dushobora kwishiramwo
tukabona ikibanza cyacu muri uwo mugambi w'Imana. Mose yarabajije umwami ati by'ukuri nimba nagiriwe ubuntu mu nyonga hawe ntumenyekanishirize imigambi yawe. Turasubira kubisoma kandi muri Zaburi Imana yamenyekanishije inzira zayo iziha Mose n'ibikorwa byayo ku bana b'Isirayeli. Zaburi 103 umurongo w'7. Mose yari umuhanuzi, ijambo ry'umwami ryaza ku muhanuzi, ryaraza rikabashikira, rikaza kuri bo, rikinjira muri bo, Imana ikabasiga amavuta, hanyuma ikavugira mu kanwa kabo. Nimba dutahura uno munsi yuko ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana, mbere naho ryoba rivuzwe mu kanwa k'abantu riguma ari ijambo ry'Imana. Yesu Kristo wa wundi ejo uno munsi niwe aguma uko ibihe bidashira. Nta kintu na kimwe kizohinduka kuri ivyo. Mwene Data yasomye ijambo ridushira neza neza imbere y'ico tujejwe, ni ukuvuga ni ukwitondeka. Murabizi hano hantu turamenyereye gutondeka ibintu byose, kandi dufashijwe n'Imana, si twebwe ubwacu tubikora, dufashijwe n'Imana, si twebwe ubwacu tubyihagira. Nta muntu n'umwe yoshobora kwibaza ko ari we mujanama akomeye mwibanga yohanura Imana. Nta muntu n'umwe yo kwibaza yuko azi ibintu byose. Amina. Ariko hari abantu bashobora kwegera Imana. Hari abantu Imana nayo yegera, Imana yegera. Hariho abantu bakira uguhishurirwa ijambo ry'Imana mu mutima wabo na muhemu yera, batabizana n'ubwenge bwabo bw'umubiri, ariko bajugumira, bahinda agashitsi mu kubaha iciyumviro cy'ijambo ryayo, kuko Imana ivugana natwe. Mwoba mwabonye muri ano majambo y'umuhanuzi Yesaya mu gice ca 65 umurongo umwe uravuga amajuru masha n'isi nsha. Iyindi mirongo yose ivuga imyaka igihumbi, ubwami bw'imyaka igihumbi. Reka ndabahe buno nyene, mwese mwamaze kubibona ibikurikira, sinkeneye kubishimikako. Cyane cyane mu murongo wa mbere n'umurongo wa 17 twasomye Yesaya 17, kuko raba ndarema ijuru risha n'isi nsha, ibya mbere ntibizokwibukwa kandi ntibizoroha byiyumvirwa mu mutima w'umuntu. Akaburungu ko guheza. Ubu rero ikindi kigwa kiratanguye ku murongo wa 18, ariko munezerwe muze muhore muhimbawe n'ivyo ndema, kuko raba ndema Yerusalemu. Ubwo rero habandanije ivya Yerusalemu. Kandi niba dusoma tugavye iyindi mirongo, turabona yuko ari ikintu cyo kuvyara, urupfu. Mwese mwabibonye mu majuru masha no mwisisha, nta kubyara bikibaho, nta gupfa bikibaho. Urupfu ruzoba rwamizwe mirunzwa ibihe byose. Ntihazoba hakiri ibyo kuja guhamba nk'uko bikiri imbere yacu. Murabizi ingene tuca twiyumva hamwe namwe igihe mu masaha yo kugandara. Ariko nagomba kandi gusubira kuvuga hano kubwo amashimwe mweshike wacu Pachiki yari itwararitse se wiwe, na yari yamwitwararika cyane. Ibi kandi nabyo bivugwe hano uno munsi, no gushima kose n'ikintu gukorera umwami n'umunwa,
hama ikindi gukorera Imana ukorera bamwe n'abandi, ugakorera Imana uri gukorera bene data no mu rukundo rwose. Hano twabisomye mu murongo wa 20. Ntihazokongera kubamwo abapfa bakiri inzoya canke umutama adasozereye imyaka yiwe, kuko umwana azopfa amaze imyaka 100. Haracariho ibihe, si mu bihe bidashira. Mu bihe bidashira nta nzoya, nta kuvyara, nta miyabaga, nta batama, nta masanduku yo guhamba. Mu bihe bidashira ibintu byose by'ibihe bizaba birangiye. Ariko mu bwami bw'imyaka 1000 abantu bazoba bakibayeho, bazokubaka amazu, hazobaho kugutera ibizabibu, gusa hazoba hariho amahoro. Ibingira n'intama bizoba birisha hamwe. Kubera iki? Kuko Satani azoba yaboshwe. Byashoye Yohana 20 murongo wa mbere. Byashoye Yohana 20 murongo wa mbere, aravuga ati, mbona umumarayika amanuka afise urupfunguruzo, afise n'ikinyororo kinini mu biganza vyiwe. Afata ca gisato, nico ya nzoka ya mbere, niyo mugwanizi, irindi ni Satani. Akiboha ngo kimare imyaka 1000. Mu gihe Satani abohwa, bazomuboha ni imbere y'imyaka 1000. Mu gihe Satani bazomuboha, nta kibi kizoba kikibaho. Aho rero hazobaho amahoro imyaka 1000. Tuzoganzanya n'umwami. Ni nyuma y'imyaka 1000 niho hazoza urubanza rwa nyuma. Nyuma y'urubanza rwa nyuma hazoza amajuru masha n'isi nsha. Aho rero ibihe bidashira bizoba bisubiye gutangura. Harabayeho igihe ijambo kumbure kuko ibihe bidashira nta bihe bibaho, ariko hari ibihe bidashira. Harabaye ibihe bidashira, hanyuma ibihe biratangura, hanyuma noneho ibihe bizosubira navyo gushikana mu bihe bidashira bihagarare. Twebwe abahungu n'abakobwa b'Imana tuzobaho ibihe bidashira, nk'uko Imana ibaho ibihe bidashira. Biratugora kubyizera, ariko ni iby'ukuri kw'Imana. Umuntu yizera umwana w'Imana afise ubugingo buhoraho. Yavuye mu rupfu yinjira mu bugingo mbere guhera ubu. Yohana 5:24. Umwami wacu yaravuze, Umwami wacu yaravuze ati, unyizera azobaho naho yopfa. Yohana 11:25 na 26. N'amajambo y'ubwiza y'Imana, n'amajambo yose y'ukuri. Aleluya. Byose mfashe iki? Amajambo meza atarayukuri. Ijambo ry'Imana ryo ni ry'ukuri. Turabinezerererwa kandi tugahimbaza nubwo hari ibibazo n'ingorane ibyo dutegerezwa gucamo. Murongo wa 23 muri Yesaya, ntibazoruhira ubusa, ntibazobyara abo kugesezwa. Oya, bazoba ari ubwoko bwahezagiwe n'umwami. Ababakomokako bazozigamwa, niko bizomera. Ariko gusa abatari mu ishengero mugeni, reka ndabibabwire neza ubu, abo bose by'ukuri bari mu ishengero mugeni bazozamurwa imbere, bazogarukana n'umwami inyuma y'ibyago bikomeye, kugira ngo baganzanye na Kristo mu gihe cy'imyaka 1000. Bazogumana n'umwami mu gisagara cera, kuko nuko vyanditswe mu byashoye Yohana 21:2 kandi n'umurongo 9 na 10, ngo ingo ndakwereka umugeni, maze ngo yaciye abona Yerusalemu musha, umugwa witeguwe nk'uko umugeni yateguriwe umukwe. Twese twarabisomeye hamwe byashoye Yohana 21.
kugira ngo dusubire reka dusome muri Yesaya 26:5 umurongo wa 25. Ibingira n'umwagazi w'intama bizorishanya, intambwe izorisha ubwatsi nk'inka, kandi umukungugu niwo uzoba ibyo kurya by'inzoka, ntibizoryana canke ngo bigire ico byica ku musozi wanje wera, iyo uva ukagera niko Uhoraho agize. Uno munsi intambwe sonzomera umwagazi, ariko ico gihe hazobaho amahoro, nta kizojya ikindi, byose bizoba bibaye amahoro kimwe n'ikindi. Iryo jambo nyene mbere riri muri Yesaya mu gice ca 11 mu murongo wa 6. Yesaya 11:6. Ibingira rizobana n'umwagazi w'intama, bizobana n'umwagazi w'intama, bizogenderanira, nta kibi kizobaho. Ese ingene bizoba ari byiza. Yesaya 11:6. Ibingira bizobana n'umwagazi w'intama, n'ingwe izojyamana n'umwagazi w'impene, n'inyana n'umugunza w'intambwe n'ishuri ishishe bizobana, kandi umwana mutoyi niwe azobishorera. Amen, amen. Byose bizoba ari amahoro, bizoba biri muri gahunda. Isi yose irifuza amahoro uno munsi. Nico gituma kubera iki? Kuko barumva yuko ko hateza kuza igihe c'amahoro, ariko ico gihe ntikizoza kubera umuntu yabishatse. Oya, amahoro ateza gutangurira mu mutima hamwe n'Imana, atari ibiganiro canke amahanga akomeye cane abandanya kwicurira ibigwanishwa bikomeye ngo bagire amahoro. Oya, amahoro atangurira mu mutima. Ico gituma umuririmbyi yaririmbye ati, igihe amahoro n'Imana anyengetera mu mutima wanje, umutima wanje urahimbaza ukanezerwa. Amen. Turabona rero gutyo ingene bitembera muri kazoza ka hagufi ibyo Imana yasezeranye mu ijambo ryayo. Kugira ngo tugume muri kino cigwa cuno munsi, dusome 6 muri Yesaya 25 umurongo wa 26. Nuko umwami nyen'ingabo azotegura umunsi mukuru, umunsi urimo azozimana vino. Murongo w'indwi. Kuri uyo musozi niho azoherengeteza icitwikiro c'ukugandara catwikiriye amoko yose, n'icitwikiro gitwikiriye amahanga yose. Umurongo w'8 muri Yesaya 25. Urupfu azorumira miyonzwa gushitsa ibihe byose, kandi umwami Uhoraho azohanagura amosozi ku maso yose, n'ubumaramare bwo ku bantu biwe azobukura ku isi yose, kuko Uhoraho ari we abivuze. Amen. Twasomye imbere ngo kuko umwami yabisezeranye. Hano nyere turasomye ngo kuko Uhoraho ari we abivuze. Amen. Paulo yarasobanuye yuko icitwikiro cari ku bwoko bwa Isirayeli mu Bikorinto ba mbere 3:14-15. Hano avuga ati igitwikiro gitwikiriye amahanga yose, igihe Imana izokwihishura by'ukuri ikigaragaza mu bwiza bwayo. Icitwikiro igitwikiriye kiri ku mahanga yose
kizokugwaho, bazosemerera uko havugwa hano ku murongo w'icenda mu gice ca 25. Yesaya 25:9. Nuko kuri uwo munsi bizovugwa ngwehe iyi niyo Mana yacu, niyo twari turorereye, nayo iradukiza. Uyu niwe uhoraho, niwe twari turorereye. Duhimbarwe, tunezererwe agakiza kiwe. Amen. Ninde yoshobora kungira kugira icyo yongera kuri aya majambo? Hokongerwa kwiki kuri ibi? Turemeza n'amashimwe yuko Imana ifise umugambi w'ubwiza ku bw'isi. Harahiriwe uwemera agashigwa muri uwo mugambi w'Imana, akemera mu mutima wiwe kuri ibi, akavuga ati ego Mwami, ndizeye yuko wabiteguye gutyo, kandi ndizeye yuko nshobora kubigiramwo umugabane. Rimwe na rimwe turabishimika ko byomara iki kugira amashimwe mu bumenyi bwe ubwiza bwoba bwiza cyane iyo muri twebwe tudafise ubushizi bw'amanga ko turi muri byo. Reka rero dutangurane n'Imana, reka tureke Imana igira intango by'ukuri muri twebwe. Amen. Kandi intango iyo Imana ikoze muri twebwe, yabikoze Igorogota, kuri wa munsi mwiza uhambaye wo kuzura n'Imana, igihe Imana yakora amahoro n'isi, yaharira ibyaha, ntiduharure ko ibyaha. Dusomye nk'akarorero mu cete ca Yohana, haranditswe mu murongo Yohana wa mbere umurongo w'8 ngo nitwibwira yuko atacaha dufise, tuba twihenda ubwacu, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Mu wundi murongo turasoma yuko tutagira icaha nk'uko tutigeze dukora icaha. Mu buryo bw'umubiri biragongana, imwe turabifise canke ntitubifise, turi ivyo canke si vyo turi. Uko niko umuntu yokwibaza mu bwenge, niko yozana mu bwenge. Ariko ukwizera kuvuga ivy'Imana yavuze mu ijambo ryayo. Abaroma 3:23. By'ukuri bose barakoze ibyaha hanyuma hari ikintu gikurikira: igihe ibyaha byanyu byoba bitukura tukutuku, byo kwera nka sheregi. Yesaya wa mbere 18. Hanyuma arongera ko ati sinzokwibuka ibyaha byabo n'ibigabitanyo byabo, ariko nzobihamba mu kiyaga. Mu Yesaya 43:25 na Mikaya. Ibyo biri ni by'ukuri, nibyo twavukiye mu byaha, twabumbwe mu byaha, kandi ni iby'ukuri yuko we umugororotsi wera, ugororotse atanduye, yagizwe ibyaha ku bwacu. Ugucibwa kw'iteka kwacu kwashyizwe kuri we kugira ngo tugire amahoro, kandi ko mu mishagu yiwe niho twakiriye indwara zose. Ubu rero byose biravana n'ibyo we wizera. Ni wizera yuko ukiri umunyabyaha, aho rero nuba umunyabyaha. Ni wizera yuko wakijijwe, yuko Imana yakugiriye ubuntu, kandi wewe yakugirize inyegu yiwe Igorogota. Amina. Ufise gusa kubyemera, hanyuma ushimira Imana n'umutima wawe wose, kuko ni igikorwa carangiye. Mwami wacu yaratangaje ku musaraba ati byose birarangiye. Yohana 19 umurongo byari birangiye. Agakiza k'umuntu uwo ari we wese kabereye Igorogota.
ariko umuntu wese ategerezwa ubwiwe kubyemera akabyakira akakira agakiza kubwo umuntu wiwe kubwo kwizera. Aho niho hari ikibazo, niho rero haca hazira ubutumwa bwiza kugira ngo bereke abantu ibyabaye ku bwabo i Golgota. Amina. Hanyuma barashobora gufata ingingo yabo bakavuga bati egome mwami, bakemera ico yateguye ku bwabo. Hariho kandi iyindi mirongo iyo dushobora gusomera hamwe ijanye na kino cigwa. Ni ukuvuga yuko Imana yaratwemeye turashobora gucika abahungu n'abakobwa biwe. Twasomye kandi ejo twarabivuzeho ku byo uburuhukiro bukiriho ku bw'ubwoko bw'Imana ubwo bashoboye guhabwa ngo babushobore kubushikamo. Hano muri Korinto ba kabiri igice cya 6 turasoma ku murongo wa 14. Abikorinto ba kabiri 6:14. Nimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye, ukugororoka n'ukugabitanya bifatanya bite? Canke umuco n'umwiza bifatanya bite? 15. Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyari? Canke uwizera n'utizera basangiye iki? Amen. Bakundwa, birakwiye ko rimwe uba mu batizera kugira ngo ushobore gupimanya itandukaniro rihari y'uwizera n'utizera. Ese ingene bitubabaza twe dukunda umwami wacu igihe bamusuzugura, igihe batanamwizera, igihe abacokoranyi bavuga ku minwa yabo. Turabona byihuse itandukaniro ko ari rinini cyane hagati y'uwizera n'umuntu atizera. Haravugwa kuri 16. Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ubwo bigirwamana. Ejo twasomye mu ijambo rya Yesaya 66 ngo ijuru niyo ntebe yanje y'ubwami, isi n'indava y'ibirenge byanje. Niyihe nzu muzonyubakira? N'ahantu ki muzompa ho gutura? Hano turasoma murongo wa 16 muri Korinto ba kabiri 6. Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Uko bikose turi urusengero rw'Imana nzima nk'uko Imana yabivuze ngo nzogendera muri bo mbe Imana yabo nabo babe abantu banje. Atari icyo umuntu yubatse nk'urushengero, ariko bo abahungu banje n'abakobwa banje bagize umubiri w'umwami, urusengero rw'Imana nzima, ahantu aho Imana igaragara, Imana y'ububasha yo mu ijuru igaragarira hano ku isi. Natwe biradutera isoni ko Imana itararonka icyo ifitiye uburenganzira nk'uko byagaragaye gushika uno munsi. Biratubabaza, ariko turizera yuko azoza agaronka mu burenganzira bwayo akagaragaza ico akabana n'abiwe. 16. Uko biri kose turi urusengero rw'Imana nzima nk'uko Imana yavuze. None umucunguzi wacu kera yavuze iki muri Yohana 2:19 ngo nimusambure runo rusengero mu minsi 3 nzogubaka. Abantu barabyumvise baravuga bati haraheze habaye imyaka 46 yo kubaka runo rusengero, nawe uzogubaka mu minsi 3. Ntibatahuye yuko yari kavuga urushengero rw'umubiri wiwe ku isi. Mwami wacu yari umuntu, yari urushengero ubwo Imana yari yakoze ngo ibemwo. Ariko ubu nk'ishengero ry'umwami
twebwe turi urushengero rw'Imana nzima. Nibyo twagerageje kuvuga ejo mu ijoro. Imana ni nzima kandi irakeneye urushengero ruzima. Imana ikeneye umunwa kugira ngo ishobore kuvuga, ibiganza kugira ngo ishobore kubirambika ku bantu. None izo bikora gute? Ikeneye wewe, ikeneye na jewe, iragomba gukoresha jewe nawe. Imana ntifata umuyaga n'inyenyeri n'ukwezi. Imana ntiyofata abamarayika ngo baze bigire hano imbere, kuko ntibo bashoboye kudutangariza ubutumwa bwiza. Mbere ntibanazi nico ivyo bisobanura gukizwa, ntibazi ico bisobanura kuba warazimiye. None ni gute boshobora kutuzanira ubutumwa bwiza bw'umunezero? Imana yakoze ku buryo ijwi ry'ubwo butumwa bwiza no kubitangaza bitwagwa mu runganwe n'urundi. Amen. Twebwe twiribuka dushima mwene data mukundwa yabaye umugwanyi akomeye w'umwami mu myaka myinshi cyane, kandi turazi yuko ubu ashobora kwirabira ibyo yizeye. Naranezerewe kumva ejo mu ijoro intahe yo kugenda kwiwe, n'ingene amahoro menshi n'umunezero, mbega indirimbo mu gihe ciwe ca nyuma. Si ugutera igere, ariko byari ibintu byo mu mahoro, yivira mu bihe yinjira mu bihe bidashira. Nivyo nibyo by'ukuri. N'abantu bagize umwimenyerezo n'Imana, bamenye umwimenyerezo, bamenye Imana, batari abantu bishushanya ariko bakorera umwami. Birashoboka ko nisubiramwo mvuga muri urya muryango, ariko uwizera aba aguma ari umuntu. Ntimubyibagire mwebwe bahagufi mu muryango. Mbere n'umuntu ahambaye w'Imana hano ku isi aguma ari umuntu, kandi kubera aguma ari umuntu ntibibujijwe ko ibintu bimwe byoboneka mu buryo butandukanye ku bantu baca imanza, ariko ivyo ntaco bisa bisana n'Imana n'abantu gusa bahagarara kumbure bashobore kuronka ibintu bo kwisobanuza. Ariko mwebwe sivyo mukeneye, ntitugomba kubitebako. Mbabarire umurongo wa 6, urusengero rw'Imana nzima. Mbega n'iby'ukuri canke n'iby'ukuri? Imana barashoboye gushira ubuturo bwayo muri wewe no mu mutima wanje shaye mu wawe. Mbega twebwe nk'ingingo turashobora gufatana nk'umubiri wa Kristo ngo tugire urushengero rwera ubwo ishobora kubamwe, tukagenda tukavuga, igakora, ikagenda igakora. Umwe wese arashobora kuvuga ubutumwa bwiza, akaririmba canke akarota kuri ivyo, ariko icyifuzo cacu cyo mu mutima nuko ivyo biba ibifadika, bikoreke uno munsi mu gihe c'impera y'ubuntu, nkuko byabaye cagihe mu gihe c'impera y'ubuntu. Imana uko twavyumvise mu ncuro nyinshi mu kanwa ka Mwene Data Branham, Imana isubizeho ibintu byose ku mpera, kandi igarukane byose mu kibanza kubw'ubuntu. Umurongo wa 17 w'Ikorinto wa mbere ba 2:16, nuko muve hagati y'aba bandi mubitandukanye ko niko Uhoraho agize, kandi nimukore ku kintu gihumanye na kimwe. Nanje nzobakira kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko Uhoraho ashobora byose agize. Amen. Mbega amajambo meza cyane, ijambo ry'ukuri, ijambo ryera ry'Imana yacu. Sohoka, nimuveho, yego, musohoke, mubehe,
muri byose ibintu byose bidahuje n'ijambo ry'Imana si muri ino si muve muri babeli yose y'amadini muve mu bintu byose bidahuza n'ibyanditswe byera bidahuza na Bibiliya uko rero niko muza ku mwami by'ukuri kugira ngo dushobore kuba duhuje nawe n'ijambo ry'iwe umuntu agomba kuba ahuje n'Imana ategerezwa ubwa mbere kuba ahuje n'ijambo ry'Imana umuntu niyumvira yuko afatanije n'Imana kandi ahuje n'Imana akaba adahuje n'ijambo ryayo reka tubivuge mu buryo bufoboye aho rero hariho ikintu kitameze neza ntitwiyumvira yuko twe ntitwigira ko ibintu bitunganye muri twebwe oya ariko turibwira yuko tugenda dukurikira intumbero mu kwizera kuzuye hamwe n'ubushizi bw'amanga yuko ku mpera ibintu byose bizoba bitunganye 100% nk'uko ari by'ukuri ku ntango byari 100% byaragahore ku ntango y'ishengero iyo niyo nzira y'Imana n'ishengero ryayo irashaka yuko by'ukuri itegura ishengero ritagira agasembwa ritagira umunkanyari Josh rizo hagarara mu nyonga hayo hera ritagira umugayo kuko byanditse mu Efeso 5 umurongo w'Ikorinto ba mbere ba 2:15 ngo nzoba hagati yabo mb'Imana yabo nabo bazoba abantu banje umurongo wa 18 kandi nzobabera so namwe muzombera abahungu n'abakobwa niko uhoraho ashobora byose agize turafise kandi n'ijambo mu muhanuzi Yesaya haranditse hano mu gice ca 60 Yesaya 60 gice ca 2 c'umurongo Yesaya 60 gice ca 2 c'umurongo wa 13 kugira ngo bisharize ahera hanje kandi aho nshira ibirenge byanje nzohubahiriza abahungu babaguhahaza bazoza bakubite inkoro hasi imbere yawe n'abagukengera bikubita imbere y'ibirenge byawe bakwite umugwa wohoraho Siyoni uwera w'Abisirayeli ndagomba kuvuga rino tangazo kuko nzubahiriza aho nshira ibirenge byanje hariho uburuhukiro ku bwoko bw'Imana Abaheburayo 4:9 twebwe nk'abizera tutiyugururiye umwami ngo tumwiyegurire nawe ngo ashobore kumanuka hagati yacu ashobore kugira ubuturo bwiwe hagati avuge agendagende akore hagati yacu aho rero bizoba bicitse igisagara hazoba igisagara azokweza atari ku bwacu ariko kubwo kubaho kwiwe kwera si umusozi wera ariko ni Imana yera ku musozi si ahantu hera ariko Imana yera iyo ukwera kwayo kubaho guca kweza aho hantu si umuntu yera ariko ni uwera mu muntu ni wa mweza Mwami wacu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 17 umurongo wa 19 Yohana 17 umurongo wa 10 ngo ndiyeza ku bwabo data nanje kugira ngo nabo bezwe nta muntu numwe ashobora kuzana ukugoroka kwiwe n'ukwera kwiwe ntibifise agaciro imbere y'Imana nk'uko umuhanuzi avuga ukugoroka kwacu kose ni nk'impuzu yanduye Yesaya 64 umurongo wa 6 ariko ku bwacu yagizwe ukugoroka kwacu Abikorinto ba mbere murongo iryo jambo Paulo yabwiye Abikorinto byose ni byiza kandi ni byo kuri haleluya ubwiza bw'Imana yacu ibihe bidashira mu bihe bidashira
mu baheburayo igice cya 4 turashobora kandi gusoma imirongo 8, 9 na 10. Abaheburayo 4 umurongo 8, 9 na 10. Kuko iyo yaba Yosuwa yarabaruhuye niba yaravuze ubwa nyuma iby'uwundi munsi. Umurongo w'9. Kuko rero haracari uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana 10. Kuko ushitse mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse ibikorwa vyiwe nk'uko Imana yaruhutse ibyayo. Nous avons entendu du frère Rousse dire que Dieu a créé toutes choses. Tumvise Mwene Data Ewald avuga ati Imana yari yaremye ibintu byose byari bimeze neza, hanyuma handitswe ngo Imana iraruhuka. Itanguriro 2 Imana iraruhuka ibikorwa bya imaze kurema byose no gusuzuma byose, iravuga iti bimeze neza cyane. Uno munsi nta wundi muntu yoshobora kuza kugira ibintu ngo abigire byiza iby'Imana yaremye. Hariho abanegura, ariko nta muntu n'umwe yoshobora kugira ibintu neza gusumba uko Imana yabikoze. Imana yararuhutse ibikorwa byayo byose. Igihe twebwe turuhukira mu Mana, natwe turaruhuka ibikorwa byacu byose. Aho turamenya neza yuko ibyo bikorwa byacu atari byiza, no kuvugana igihushane kikivuzwe ku Mana. Ndasubira gusoma umurongo w'9 na 10. Baheburayo 4 umurongo w'9. Nuko rero haracari uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Kuko ushitse mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse ibikorwa vyiwe. Amina. Kuko Imana yaruhutse ibyayo. Kuko Imana nayo yabivuze si ibikorwa twe dukora, ariko igikorwa ico Imana yakoze ku bwacu muri Yesu Kristo umwami wacu. Turashaka kuruhuka ibikorwa byacu, hanyuma turuhukire mu gikorwa cyo kuducungura cyasohoreje kandi gifise agaciro ibihe byose. Uko rero niko tuzobona amahoro hamwe n'Imana biciye ku mwami wacu Yesu Kristo. Nimba hari umuntu bigora iby'isabato, hano ni uburuhukiro bw'isabato, si umunsi umwe w'iyinga, si ibyo bivugwa hano. Ariko kuko Imana yaruhutse umunsi w'indwi, natwe niko turuhuka ibikorwa byacu byose ibihe byose, ibihe bidashira. Indwi ni igikorwa gitunganye. Ntituri mu buruhukiro bw'Imana gusa umunsi umwe Kuw'iyinga, oya, canke ariko ni iminsi indwi. Ese umunsi ugira indwi gusa, aho kumbure dufise agahe gato ko kw'isabato. Ibi nta namwe biha uburuhukiro bw'Imana. Ariko niba twararose uburuhukiro mu Mana, si gusa umunsi ugira indwi, ariko ni iminsi yose indwi. Aleluya. Imana ihabwa icubahiro. Ingene ari byiza igihe ibintu by'Imana byahishurwa umuntu abihishuwe na mpemu. Aho rero amashimwe araduga mu mitima yacu. Ejo nabonye umengo twashoboye guhamagara ku ruhimbi abantu bumva yuko umwami ari hafi yabo, bateza gucakira ayo mahirwe bakamutabaza mu buryo buciye bugufi nk'uko handitswe ngo muntabaze ku munsi w'amarushwa, nanje nzogutabara
nawe uzompesha icubahiro. Zaburi 50 umurongo wa 15. Uguhinduka kwa Bibiliya niba ataguhamagara ku gicaniro. Mu byakozwe n'intumwa Petero ntiyashoboye guhamagara ngo ninde ashaka kwegura ubugingo Imana, ninde agomba kuduza ikiganza, ninde agomba gufata ingingo ayifatira umwami Yesu. Oya, mpemu yera yaramanutse ku bari ko barumviriza bose bukwi na bukwi, babaza ikibazo mu byakozwe n'intumwa 2:37 ngo none bagabo bakundwa bene data dukore iki kugira ngo dukizwe? Two kwifuza yuko ibi bisubira kubaho, ibi biza, ibi bishike mu izina ry'Umwami. Ni bangahe bahindukira uno munsi? Si ibyo kunegura, ibintu bibabaje gusa tubona, ibyo dutegerezwa twese kunamira. Ni bangahe by'ukuri bakizwa? Ni bande bihana by'ukuri kubwo umuntu yabinginze? By'ukuri abantu batashoboye kunyengetera ngo babone amahoro y'Imana y'ukuri. Ibyo twifuza ni igikorwa cya kera cya mpemu yera c'ukuri, hamwe n'iri jambo ryera ry'ukuri ritavanze, ubutumwa bw'ibihe bidashira butegerezwa kubwirwa amahanga yose nk'igishinga ntahe. Niko byanditswe muri Matayo 24 ku murongo wa 14. Birakwiye yuko ubutumwa bwiza bw'ubwami, Matayo 24:14, ngo buteza kubwirwa amahanga yose. Hanyuma igihe kizoshika cya Isirayeli, mpemu wo kwihana azoja ku bwoko bwa Isirayeli. Imana itugirire kandi imbabazi, isuke mpemu wayo ku mubiri wose, natwe uko niko turiko turita twebwe twabayeho mu bihe inyuma y'intambara y'isi yose ya kabiri. Abatamba bari mu makanguro yabereye hariya hose mu bisagara, mu ahantu turashobora kubyibuka ingene mpemu w'Imana yakora ku isi, ingene abantu baturika bose bagaturikisha bagatabaza izina ry'Umwami barira hama bagakizwa. Byari ibihe byiza. Ibihe nk'ibyo by'ubwiza bigaruke. Imana biyihimbare ko igikorwa cayo igicambika igitsibo c'ubwiza, iduhe kandi ukundi gusha, ukugendererwa k'ubuntu ko mu ijuru, imbere y'uko umuryango w'ubuntu wiyugara ibihe byose. Uno munsi uko twumvise ijwi ryiwe, ntidukomantaze imitima yacu, ariko twugurure iyo mitima kugira ngo dushimire Umwami, tumutabaze kandi tumuhimbaze. Amen. Turahaguruka dusenge. Data wo mu ijuru, ndagushimiye n'umutima wose kubw'ijambo ryawe gira ry'igiciro. Mwami, ndagushimiye kubw'amaraso y'isezerano rishasha ayo watanze nk'umwagazi w'Imana ku musaraba i Golgota. Ndagushimiye kuko winjiye ahera ho mu ijuru n'ayo maraso. Amen. Kandi ayo maraso aratuvugira uno munsi. Haleluya. Kandi natwe tugire umunezero ubushizi bw'amanga guca muri iyo nzira nshasha kandi nzima yuguruka ubwacu, dushobore mbere kuza imbere yawe kubwo kwizera. Mwami mukundwa, turaciye bugufi cyane, turaciye bugufi cyane kubona yuko wewe uwera waraciye bugufi urunama. Icyatumye utugirira ubuntu mu kuturaba ni ubuntu gusa. Oh Mana,
Je te suis reconnaissant. ndagufitiye amashimwe ndagushimira cyane kubwo kuducungura Pour la délivrance, kubwo kutubohora pour la libération, kubwo kutwugurura ibohero n'imbabazi n'agakiza kubw'ubugingo budashira pour tout ce que tu ku bwa nous as byose donné. ibyo waduhaye. Et maintenant, nous Ubu rero, prions en particulier turasenga mu buryo budasanzwe pour tous kuri abo ceux qui bose sont restés de la famille de notre frère, basigaye ku muryango wa mwene data mukundwa basigaye a repris uwo watahanye iwawe mu bwiza. au Seigneur. O mwami, Il aurait certainement fait monter mu des by'ukuri soupirs et des baraboroga prières bazanye vers ton trône de grâce. amasengesho ku ntebe yawe Il y'ubwiza. aura certainement fait monter by'ukuri des soupirs et des prières bazanye vers ton trône de grâce, afin imibabaro de imbere pouvoir yawe kugira ngo tous les siens wewe en ce jour-là azobone abiwe bose kuri uriya munsi. wewe wumva amasengesho turagusengeye hamwe de bénir également les uhezagire jours n'umunsi des funérailles. wo kuzomushingura. Bénis notre uhezagire mwene data mukundwa rusi qui y apportera azo ta parole là-bas. jana ijambo ryawe hariya. mwami mwizigirwa, Parle aux hommes. ubwire abantu, Fais-leur comprendre ce ubatahuze que signifie icyo bisobanura être perdu, kuzimira, être séparé de Dieu pour toujours. gutandukana n'Imana ibihe byose. Oh Dieu, o mana, agis par ton esprit ukoreshe mpemu wawe et yera par ta parole n'ijambo d'une ryawe manière très mu buryo puissante. bw'inkomezi nyinshi. Nous te remercions encore turagushimiye kandi pour hier soir ku bw'ejo mu ijoro où tu étais si proche de nous, wari hafi cyane yacu, si particulièrement na proche. cyane cyane hafi rwose, Tu es venu à notre rencontre aho waje guhura et où natwe, tu as pris le repas. aho washoboye gufata ingaburo hamwe natwe. mwami, muri kino gitondo Nous avons naho été fortifiés twakomejwe par ta parole, n'ijambo ryawe, car tu l'as kuko promis, wararirisezeranye, tu l'as promis warabisezeranye et tu la tiens certainement. kandi urabisohoza. Je te remercie. ndagushimiye Tout mon n'umutima cœur wanjye pour wose ku cela. bw'ibyo. uhezagire Tout ton peuple, ubwoko bwawe bwose, racheté par le umukuku sang, w'abacunguwe n'amaraso wawe ku mpera zine z'isi. et mets-nous bientôt en état mbere vuba de nous exclamer: dushobore kuba tuzovuga tuti nuze vuba mwami Yesu. Seigneur, mwami, nous te remercions turagushimiye d'avoir préparé kuba la place pour nous warateguye ikibanza ku bwacu, et de nous permettre de rejoindre ukatwemera ko bientôt vuba Abraham, vuba Isaac, tuzoshobora guhambya Aburahamu, Isaka na Yakobo n'abandi bose, les saints, abera bose, tous les rachetés abacunguwe bose qui prendront part bazogira au grand umugabane festin. mu bukwe, Pour celui qui est invité au festin des noces n'abatumiwe mu bukwe bw'umwagazi kandi bashobora kugiramwo umugabane hariya mu ijuru. mwami mukundwa, ubwo butumire umwe wese abufate nka nkama, tous y répondent umwe wese yishure et saisissent leur kandi chance. afate amahirwe yiwe. uno munsi wavuganye natwe, Aujourd'hui, nous pouvons uno munsi être natwe dans ton repos. turashobora kuba mu buruhukiro bwawe, Nous pouvons turashobora kwinjira mu buruhukiro bwawe mu mbabarire, turashobora atari mu buruhukiro bw'isabato ariko mu buruhukiro sabbatique. bw'isabato. haleluya. o mana nkuru, ingene uri mwiza, ingene ijambo ryawe rirongorotse. haleluya. turagushimiye ku bwa mpemu wawe yera yatanze ijambo, wahumetse ijambo akariha ubuzima muri twebwe, akariha ubuzima muri twebwe, akarihishura. Bénis-nous ensemble ce soir. duhezagire twese hamwe Au nom mu de izina rya Yesu. amen. Amen.